Kuri uyu wa 14 Ruheshi uyu mwaka turimwo Ishirahamwe Ntabariza ryita abapfunzwe n'imiryango yabo ryahaye ikiganiro abanditsi n'abanyeshamakuru mu ntumbero yo gushima ingingo yarayishizwe mu ngiro n'ubutungane bw'Uburundi hamwe n'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo 111. Ico gikorwa kikaba cyabereye MW'IBOHERO rikuru rya MPIMBA. Kurikirana Jean-Marie Nshimirimana aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko. Ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo cyashatse guha ikiganiro mwebwe banyakubahwa abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira ikiganiro kiza kuba gihagarariye ku bintu bibiri. Ubwa mbere twagira dushimire nyenicubahiro umukuru w'igihugu igenekerezo rya 31 rishira ijya mbere ry'umwaka wa 2022 aho yafashe ingingo yo kurekura abanyororo batari bake muri kino gihugu kandi agatanga n'impanuro nyinshi kuvyerekeye ubutungane. Ishirahamwe Ntabariza rirakeje kandi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku mpanuro zitari zike yatanze igihe twariko turibuka washengeye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashengeye Petero Nkurunziza, aho yavuze cyane ko abanyororo by'ukuri badakwiye kuba mu mabohero. Niho rero twongwe mwishirahamwe Ntabariza tuvuga tuti turashimye rero umushikiranganje w'ubutungane na kizigenza wa Republika ko baraye bashize mu ngiro ingingo yo kurekura abanyororo. Ico gikorwa kikaba caragitanguriye ku ibohero rikuru rya MPIMBA, hakaba harekuwe abantu bashika 111. Ariko kandi tukaba twizeye ko ico gikorwa kigiye kubandaniriza mu yandi mabohero yose muri kino gihugu. Mugabo tukavuga tuti babandanije barekura abo bakeya ntivyo babishimishije, kuko abantu 111 barekuwe mu bantu bashika 4,000 turumva yuko hakiri agahaze. Niho rero mwishirahamwe Ntabariza tuvuga tuti se Barundi ko yavuze ko abantu bafise ibyaha bito bito borekugwa, kandi akongera akavuga ati abatazira ubwicanyi cyangwa gufata abapasoni ku nguvu ko borekugwa. Niho natwe tuvuga tuti by'ukuri turavye ibitigiri biri mu mabohero barakwiye kumva ko kamo kanyene icubahiro umukuru w'igihugu Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane. Aho nyene twagira dufata akanya ko gushimira mu kizigenza wa Republika procureur ku mpanuro yarahaye aba procureur n'aba OPG igihe nyene yatangiza iryo sekeza yo kurekura abo banyororo ku ibohero rya MPIMBA, ko yashimangiye gose ko aba procureur badakwiye kwihuta gupfunga. Turayimushimiye cyane. Ese ko ariwe kizigenza w'aba procureur abandi bo kumva izo mpanuro yabahaye, mu by'ukuri bwa butungane abarundi banyotewe na se Barundi yama yavuze yuko tuzotera imbere ubutungane bumeze neza, woca busasagara mu Barundi, mbere hakaba umwidegemvyo muri ibi tubona dusanga hariho ibicangwe biriya bibura kubera ubutungane ari buke. Kubwa Jean-Marie Nshimirimana nyene aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko yaboneyeho n'akaryo ko kuvunira akagohe abo batezuriwe kwijukira ibikorwa by'iterambere ntibishinga ibisagara, akanasaba abarundi bene wabo kubakirana ugweze ntibababonemwo amabi n'amakosha yabo byakahise. Subira mu mutege yombi. Aho rero niho duca tuvuga mu ishirahamwe Ntabariza banyakubahwa bene wacu muvuye mu mabohero, twagira tubahanure ikiburirwa igipfa caburiwe n'impongo. Twarababwiye igihe twatembera mu mabohero ya kino gihugu cyose cy'u Burundi ko ivyari magera vyageruye.
nta marigara akiri muri kino gihugu, nta muntu ajya adakoze. Rero uvunitse ntiwaca yigukuna cumbagira, nimugende mukore ibikorwa vy'iterambere, ntimushikire mu bisagara, kuko mu bisagara haba abafise ivyo bakora. Ushikiye mu gisagara ni hahandi budakeye na kabiri wosubira aho hantu hatari haryoshe uvuye. Tugasaba n'abarundi kazi, imiryango myinshi abo bantu bagire bashikiremwo, ko bobakirana ugweze, vy'ukuri ntibababonemwo ibyaha bababonyemwo bagipfungwa. Niho duca tuvuga kandi mwebwe murekuwe, ntimuje kwigamba kuri abo mwari mufise ico mupfa. Nukuri turabasagasiye, mugende mumenye yuko hariho abaronse ikigongo c'agateganyo. Rero iyo uri mu kigongo c'agateganyo nta kabuza umwanya n'umwanya barasubira bakagucakira. Ntawuzi rero ko gucakirwa ryawe rizoroha kugira usubire widegemvye.